Ishirahamwe OTB riherutse kugurura ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi ikibanza kidandarizwamo icayi kikaba giherereye neza neza ku isoko nkuru. Umuyobozi ajeje ubudandaji muri OTB amenyesha ko bipfuje ko abantu bose bashikirwa n'ico cayi bumva kanovera kaco. Ico kibanza kandi ngo kikazoshobora gufunyiriza urugendo abipfuza kugura. Twashimye kurishira ngaha Ingozi kugira ubwa mbere rifunye urugendo kuva ngaha uji Bujumbura kukirangura bisaba itike, bisaba umuduga, na cyane cyane ko mu minsi heze igitoro yari ngorane n'imigambi twashiye dufata yuko kwegereza kira munyagihugu nawe nyene akaronka uburenganzira bwo kumenya akanovera k'icayi cy'u Burundi cyacu ciza. Sino ngaho nyene mu kwezi gukurikira tuzatugishikanye Kobero. Hama twaramaze no kwiga n'indi migambi yuko tuzogishira ku mafrontiere yose y'u Burundi kugira bazaba bajabuka batware icayi cy'u Burundi. Hama bitugirire publicité imisi zokurikira naho nyene dushike muri ivyo bihugu kugira naho ne tubashire icayi cy'akanovera kizotuzanira amafaranga mva mahanga. Aho twasanze icayi cya OTB kiri ni muri province ya Gitega. Ahakurikiye n'ingahe Ngozi, Ngozi azocakurikirwa na Kobero, Kobero ikurikirwa na Makamba, Makamba ikurikirwa na Gisuru, Gisuru ikurikirwe na Gatumba, Gatumba ikurikirwa na Cibitoke, Cibitoke ikurikirwa na Kirundo. Komsanga tuzoba tumaze kwegereza abanyagihugu begereye Burundi bose nabo mu Burundi icayi cya OTB. Icayi cy'u Burundi ngo cahoranye ikibanza ca mbere ku isoko mpuzamakungu, ariko mu nyuma kiza gutakaza ico kibanza ku mvu zitandukanye. Mu buyobozi bukuru bwa OTB bavuga ko ibikenewe byose biriko birakogwa kugira ngo icayi cy'u Burundi gisubirane ikibanza ca mbere cahoranye, kuko ubu cari gifise ikibanza kigira gatatu ku isoko mpuzamakungu mu gihe cisangije akabijya ugereranije n'icayi kirimirwa mu bindi bihugu. Icayi cy'u Burundi rero ni icayi isakanovera kisangije kuko iyo tugishoye ku isoko mpuzamakungu ku isoko ry'Imombasa niho ducorera icayi cyacu cyinshi. Ubu dufise ikibanza kigira gatatu, ariko twageze kwa dufise ikibanza ca mbere kumvo zimwe zitatuvuye ko ntitugifise ikibanza ca mbere, mugabo turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo tugarukane ikibanza cyacu ca mbere. Akabirya rero k'icayi cy'u Burundi no bivana naho kirimigwa. Icayi cyacu kirimwa ahantu mu misozi miremire uvuye kuri altitude kuva ku 1900 gushaka ku 2100. Icayi kirimwe ahantu hari iyo altitude kibicayi ciza, kandi icayi cyacu kirimwa ahantu hegereye amashamba. Kirimwa mu Gwegura, kirimwa Iteza, kirimwa Ibuhoro, nikirimwa Itora ni kuri Crete Congonil, n'ahantu hari ikirere ciza gituma icayi cyacu kigira kanovera. Buramatari w'intara ya Ngozi ari nawe yuguriye icese ico kibanza, nawe yarashimye umuzo wacu Ingozi, acaboneraho guhamagarira abarongoye gukunda kwihereza ibihingurirwa mu gihugu cabo n'icayi kidasigaye inyuma. Ivyigwa vyakozwe n'abahinga vyerekana ko icayi ari ciza ku magara y'abantu kuko gifise ivyitwa polyphenol bifasha kurinda umubiri bikanawongereza ubudahangarwa ku ngwara, kuko vyandikwa n'ikinyamakuru Palais d'été.